iby'Imana yadusangije. Umwami w'amahoro yaje iwacu, nitumusanganire. Nitwaba dushaka kumusanganira, nitwemera dukize, agerere mu mitima yacu no mu byacu byose, twese tubane neza nawe, kandi na twebwe nyine tubane mu mahoro. Niwatubwira ati hahirwa abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Umwana w'Imana aje iwacu ari umwami w'amahoro, tumwakirane umutima uzira urwango, ishari n'inzigo, umutima uzira ikinyoma n'ubugunge. Mu guhimbaza iminsi mikuru ya Noheli, birakwiye ko twigisha abana bacu gukundana nk'uko Imana yadukunze, gushigikira uwubigira umwana wayo w'inkinege ngo adukize. Twirinde rero kuguma tubashiramo agatima kabi n'amacakubiri, kwitwaza akahise k'ubuzima bwacu, kandi Imana yashatse kudukiza twese mu mwana wayo Yesu. Yazanywe no kutugira beza twese. Tumukundire rero, natwe ntihagire umuntu n'umwe tugenera kuba habi, ahubwo twungane amaboko, twubake umuryango wacu, tuwusikure tuwubakiye ku Mana, umubyeyi dusangiye twese, kandi twiyumve mu muryango, haba muri Ekleziya, haba mu gihugu cacu. Ico nico ingendo y'isangiramutima isigura. Isangiramutima ni isoko ry'iterambere, kuko atanyamwigenda ko aba akibarizwa mu muryango, kandi basindabibazwa n'ababigaririye ntibaba bakivugwa. Vyongeye, iryo sangiramutima rishemeye, itunga rusangi risangirwa na bose, ntawe uryigungana ngo aryigungireko, kandi umwitwarariko waryo urangwa mu banyamuryango bose. Amahoro n'iterambere vyama bigendana. Umwami w'amahoro atuzanira amahoro, kandi akaza kudufasha kwisununura. Mu kwakira rero umwami w'amahoro, tuba duciye inzira y'iterambere. Mwibuke ijambo Papa Pawulo wa gatandatu mweranda yadushikirije agira ati, iterambere niryo zina rishasha ry'amahoro. N'abasokuru bacu barayamaze, ngo mu nda harara inzara akazinduka inzigo, canke ngo abasangiye ubusa bita n'ibisambo.